Yani just ico kitu tunakuomba unyemerere yuko uzovyiyumvira hama nimba ari nyishu nayo nzoyirindira ubuzima bwanje bwose. Je suis prêt, maisha yangu yote niko tayari kusubiria jibu lako. Acha tutaona, lakini siwezi nikakwambia ndio eti ukae hapo na subiri. Mimi nitasubiri na imani Mungu atarahisisha. Mimi nitasubiri jibu lako. Hamna tatizo, acha tusubiri. Niko tayari kusubiri mpaka mwisho. Demai, karibu. Stari. Imisi myinshi. Nashanya atarabona, nashanya nawe akumbuye byatari. Nawe kuberwa, ni hatari. Nicyo by'iwanjye. Ko waduhevye imisi ibiri n'ukudafura. Reka numva ko umenga umutima nturi hamwe kubera ntarababona. Ko ndabakunda. Karibu sana Bremo, nake nari kumbuye ko. Zanje ni hari none. Si hari. Agiye kurabira ibyo by'amakampuni hari. Urazi musaza wawe ko aticara hamwe. Yo ndabitswe ko kumayiro. Umva rero nanje ndakubwira ikintu nyamukuru cyari kinzanye. Urabona bwa bukwe dufise? Urabwibuka? Bwa ni umugenzi wawe? Narose umwana w'umukobwa azoza kuturirimbira kuri iyo mariage yacu. Ninde? Umukobwa yitwa Warda Wadufi. Ni wahehe? Ongigeze mimi. Warda Wadufi. Nawenzi Bremo. Wahehe. Uyo mukobwa yitwa Warda Wadufi ni wo mu Rubirizi. Araririmbika swida. Arakubitirika mukama n'urusoro. Ariko wifarigi umwenza wewe. Ureka abakobwa bo ngaha mu muji beza bazi kuririmba bagezweho. Uje mu Rubirizi hari ya ruguru ngo kiguza kutuzani abakobwa bo mu Rubirizi. Urabona cyane ntawe urumva nico gituma uvuga. None jewe ha mu gisagara sindabaza baririmba. Sindi umunyagisagara jewe. Aho ntunyifatiye hewe. Ariko ya Mariana ukuntu aririmba n'abari abagenzi biwe ukuntu batamba neza. Ntashikira ujya mwana w'umukobwa Warda. Uyo Warda Wadufi nta mushikira na gato. Rindiro uzomumviriza. Ni umwana aririmba neza afise ijwi ryiza urumva uri kuramumviriza ntibivuze ko mwikajya gace bavuga Igiswahili. Kajya nyene kajya gakarti yavuga Igiswahili niho uyo mwana w'umukobwa yitonda gute aririmba gute. Icyatumye ndamutora ibaza yuko nabizi uyo mukobwa yigiye gukubita idufe ikigoma muri Tanzania. Niho yigiye asha ari gutya umusitari utaramubona rero wumva ijwi ryiwe mu matwi. Nawe Demai nawe maze kubivuganye sindaheza uri kuramumva kako nani na mashamba kule. Uri achana naye kwanza tuongee yetu. Kuna mashamba kule kwa hicho kijiji ndio ninavyosema. Kwa hiyo watu tunaenda na Waridi kuangalia pale mashamba kwa baba. Usijali mtamuona. Huyo Waridi. Ndakurindira nigishika ndani. Gusa urazi uri kuramumva ijwi. Utaramubona ku maso. Ngo numuhindi kazi. Nuko urumva rero Dema icyo nanje gusaba. Je urazi yuko iwanje hazoba hari abashitsi benshi hamwe mbura naho ndabashira. Rero ikiri ngaha nanijo gusaba yuko uyo mwana w'umukobwa Warda no muzana ngaha akaguma ngaha gushika urubanza ruheze ahejeje akazi kiwe kamuzanye agaca asubira Icyamuhamubona Warda wawe uzomubona hewe. Nanje kuno nikundira turirimbo sha. Uzomukunda hamwe igihe cyose ugize urubanza uzumurondera. Kweli? Nukuri. No mwana atomoye cyane.
Dema ijena kibazo vure murazi ko inzu nini dufisa amashamba ngaha y'abashitsi cyangwa ashobora no kuryamana na Ntunze na Sandra na kibazo. Ntaco. Byari none. Eka nahijya ejo numubwira kandi telefone akazi. Abara kunyenganye ne kwanza zarakuririmbira kwanza buke kwanza uzura ariko mbona atabizi nzokomagara Mariana. Mariana nta namushikira nta nirobo yiwafise. Warda wado. Acha. Ni moto. Ari ni Kiswahili cyangwa Kirundi? Igiswahili aririmba, Ikirundi aririmba, byose umwana atomoye kurya byose. Nta kibazo Dema. Sawa merci sana. Reka nguherekeze. Ego. Sabuni sasa. Nini? Sabuni. Yaani nilijua ndo kuna sabuni. Nilijua tutanitafuta. Kwa sababu mwenyewe kwanza taujiwezi, kila kitu nategemea mama mdogo, kila kitu baba. Nilijua tu sabuni tutanitafuta. Hivi mama mdogo nikuulize. Nimekosea kitu gani hasa mpaka unitunganishe na mzee wangu? Kwani ukijui? Lakini kila siku tunakusema kama kile unajua kitu kimoja lakini. Kwani utaki kunielewa? Mama mdogo wangu mambo yashapita na wakati. Sawa. Tukia nikakuomba, yaani sijui nipitie dua gani kwa utaka unisikie. Niomba ni. Yaani wewe si mtu mkubwa wako kutoka kila mpaka mtangaze kila mtu anasikia kila siku anapiga kelele kila siku. Kwani hujasikiaga tu? Mama mdogo wangu mambo yashapita na wakati. Sawa? Yameshapita na wakati kabisa. Yaani na maana ombi langu ndo halikubaliwa sasa. Mimi sipo tayari kufanya mambo kama haya. Haya basi ndo sabuni jitafutie. Hivi unaona mimi naweza nikachangia jiko na mzee wangu? Kwani kuna ajabu? Mimi ndo wa kwanza. Babako mwenyewe mzee, ni basi tunamstiria aibu yake. Babako nimechoka. Sasa kwa nini ukubali kuolewa nani kama? Imebidi tu. Imebidi. Na ndio maana ninapiganisha uondoke mli twende huko tutoke hapa. Hivi nikuulize kwanza swali mama mdogo. Kuna mtu amekusukuma kwa nguvu ndio uolewe na mzee wangu au acha mambo ya kimataifa. Wewe mtoto vipi? Mbona umekaa na ushamba wewe? Kimataifa? Yaani naona oya basi sasa kwa taarifa yako sabuni nenda kanao msubiri babako aje lile lize lako lije uliombe sabuni lakini kwa mimi sabuni ndo kama zile ni za kwangu peke yangu. Sikiliza mama mdogo. Ona kakoge bila sabuni. Sikiliza. Tena usitaki tusumbuane. Weka fikirie siku utaona mimi acha nimjibie lile ombi lake nimpe majibu kila kitu free. Chakula huko ndani babako hadi hujala. Kuanzia hiyo siku utaniambia nimefunguka moyo wangu basi utajisikia kuwa na uhuru kila kitu. Sasa kama unaona haiwezekani ndo tusiulizane. Sikiliza nikwambie, mimi kulipo kuenda kinyume na mzee wangu, ili nitoke hapa mwache. Na mimi nakwambia hivi, kuliko kukubali kile ambacho ninakitaka mimi, hapa wewe utatoka. Sawa. Sawa. Pambana na hali yako. Poa tu. Sandra. Wahejeje gukora bya binakubwira? Yego, nahejeje byose. So nashaka kubwira dufise umushitsi. Ni umukobwa witwa Warda. Bamwita ngo Warda wa Dufi sinzi. Umutante wawe, tantine wawe niwe aje kubimbwira arabinsaba ngo ari umukobwa agiye kuza nafise aho ajyama. Ariko muha abantu bashobora kuryama kugira ngo ejo mu gitondo kare bavyuke baja mu bukwe n'umuririmbi muri make araririmbira abantu mu bukwe ngo afise ijwi nziza nanje nawe nzi ariko cengiye kugusaba umwakire neza muryame mu chambre yawe Urundira kwanza mama ndakubaza we kitantine atamushiziwe yashimye kumuzani wacu nunzane abantu bose ntazi ko ari ngo turaranya misi 2 misi 3 kweli. Oya ni yamujanyiwe kubera ko afise abashitsi benshi urazi ko ubukwa ari ubw'umugenzi wiwe. Bafise abashitsi benshi nje gituma yasavye ngaho. None ari kibazo wo kuryamana n'umugenzi cyangwa umushitsi. Ari kibazo? Oya si umugenzi wanje nta nubwo ndamuzi kandi bishaka kuba umuntu azaryamana n'abantu bose bavuye ruguru ntunabazi mama ya nawe urarengeje kwere. Abantu baruguru bujya urabazi. Wameze gute none se abantu arabusanga bagoye imbaraga za bivunja gaho usanga nababigwaya zosigaye ujije matera je n'ukuri zocugura yindi iri wishire hanze
oya umuntu sha umushitsi no kumwakira uko ameze kose urumva kuko nawe se niyashimye kuba muri ya buzima ivyo nivyo Imana yamupangiye nawe kubera ko Imana yaguhaye si kuvuga ngo itusuzugura abandi uko siko nabareze nukubaha abantu bose ukabwira abashitsi namwarengeje umuntu avare yaruguru nugira ikibazo cico we mwakire gusa kandi mwakire neza we ndakuzi mwakire neza zo makira neza ni misi 2 gusa zo itata sivyo ngwara zimwe misi n'umugoroba urubwo rero ugiye dusase mu chambre yawe witegurira umushitsi okay sawa Sinabwa vyibuhe masikini. Sinateye nk'uko iwawe. Asa nanje urabona ko na gato. Imyaka iragenda kwe. Neza ko turabijya nyinshi. Niye. Shiri rero. Aha nogeye bina guhamagari. Si jambo shatuvugane kwanza. Ibintu vy'imifyino niki bishire ku ruhande tuganira. Ngira ngo wamubona gute Pedaya Dr. Pedaya yo mu Dr. Horoza tuvura ngaho mubona gute kumubona nje mbona nta kibazo cyemba ari umwana mwiza umuntu akundana yarakundana vraiment n'ukuntu atwitaho n'ukuri afite umutima mwiza n'umuntu yitanga aritanga cyane ukuri yavuga ni mu docteur wa mbere vraiment kuntu yitaho abantu byene none mafiye ntorekana na wari dugakunda Dr. Pedaya nukuri je guhande giwanje ndaguhanuye nk'umuvyeyi wawe sivyo wari dore ko igihe umwitsi nyuma y'ikinini ariko aguma ari hahandi nyene ntagushaka ibaze noneho Dr. Pedaya yaraje arakunda kandi no kuragukunda uramwansi si umuntu afise ingeso mbi uvuga ati uyu muntu je nukurura muzi ingeso ziwe tumanye igihe kinini hano atuvura ntugire ngo yatuvura ngo atwitaho kubera ngo yawukunda no kuvuga mbere kuva tugitangura kumenyana yero umuntu yitanga ibaze naho yori sendwi z'ijoro ntumubwiye ati biranse uri buka igihe ndemba wamutelefone gusa muri transibiriti yarashitse hano none sakazi kiwe mama oya sukuvona kazi hari abatabameze gutyo n'umutima w'umuntu kandi abantu nk'abagene wowe ukeneye shiri nibukeneye mu buzima ingorane mama je sindamukunda gerageza basi gerageza erega shiri none woryoherwa uguma uri inyuma yawe ari datagushaka uraryoherwa izijya nyishuzi wiwe azonyemera porepe nene baza kubiza gutema azokwemera gushika ryari igihe kwase kingana gute jereka nizere gusa yuko bizogenda neza na wariti ko je ndamukunda je simbara yuko nokunda ubundi muntu kwe shiri simbara yuko nokunda ubundi muntu ndaguhanure mu umwanya Dr. Pedaya ndazi ko nawe uzomukunda bivanye n'ingire muzoge namenyerana buke ubu genzi bwanyu buzotuma urukundo ruzamwo ariko para uguma wiruka inyuma ya wari tata gushaka je birambabaza ingero ugende kakwishura nabo kazurira birambabaza ni cyose ibaze wirukira ibigusiga ugasiga abagusanga kubera iki ubwo buzima wumva uzoba mushika ryari reka kwanza tubanze turabe yuko shiri babarira byase tuzoraba rero kwa Pedasi mugabo Pedaya kweje ntuzibuke kuyora washeshe weye ushobora kuvuga ngo reka ndindire na Pedaya bikamuvamo ukabura wariti ukabura Pedaya Dr. Pedaya kuri ku rukundo nukuri je yaraje haje arandirira mu maso mpaka ndumva n'ubwoba sivyo jewe ugenda uyumvire
ivyo ndaguhanuye nk'umuvyeyi wawe ufise impamvu ndabona kure, ndabona ibintu uko bimeze. Lakini mama, mimi nampenda Waridi. Pedaje mimi simpendi Pedaya. Pedaya mimi namuona tu kama daktari wa hapa, namheshimu kwanza, namshika kama hata babangu. Mimi nitaanzaje kupendana na Pedaya lakini? Kwa sababu mimi siwezi nikalazimisha roho yangu kumpenda. Mimi nampenda na ni Waridi mama. Sawa. Endelea. Lakini mimi kivyangu Waridi achana naye. Achana kabisa, tena umsahau. Waridi kabisa achana naye. Tena umsahau kabisa. Msahau mawazo yako. Maana hana mapenzi na weye. Na ameshakwambia ukweli, na amekuwa mtoto mzuri, amekuwa mwazi kwako. Angekuwa mtoto mbaya angekuchezea kukutupa. Lakini amekuwa mtoto mzuri, amekwambia ukweli. Mimi sikupendi. Wewe nakuchukulia kama dada yangu. Basi na umchukulie kama kaka yako, maisha yaendelee, urafiki usikatikize hapo. Lakini wewe tizama kwenye upande mwingine. Sawa? Fikiria maneno yangu. Utakuja kunipa jibu.